ubwa mbere na mbere hoho jewe sinavyakiriye neza kuko murazi ko ingingo yo kwinjira muri rya sentare mpuzamakungu twayishize ku gikumu mu mwaka wa 2003 kandi ico gihe niba nibuka neza umuhari ugwana CNDD-FDD wa muriko uridoga yuko leta y'u Burundi itayumviriza, leta y'u Burundi irenga amategeko, ahubwo yuko amakungu yarakwiye kwifatira ibihano. Twebwe rero dufata ingingo yo kwinjira muri irya sentare, twibaza yuko ari ingingo yo kwerekana yuko leta y'u Burundi atacitinya kandi yuko ifise intumbero yo kugarukana amahoro n'umutekano kuri bose n'uwo muhari urimwo. Twibagije rero yuko byayinezereye kandi ngira ngo ni naco gituma nabo nyene bamaze kuhashika bataciye bihuta kuva muri iyo sentare. Ubu rero nibo bari muri leta. Ubu rero ibyo bahura barega leta ico gihe nivyo ubu babarega, bagaca bafata ingingo rero yo kuvamo. Nkuko muri ko murabivuga, kuvamo ntaco byungurana gatoyi, ngira mu mazi iminsi muvyumva ko mu ngingo zigenga iyo sentare ivuyemwo bimara umwaka kugira ngo iyo ngingo ije mu ngiro. Bwa kabiri naho butari muri iyo sentare mpuzamakungu utarayinjiramwo, ntibiha leta uburenganzira bwo gukoresha abanyagihugu ico bashaka. Bisigura rero yuko iyo sentare ishobora gukurikirana leta yose iriko irakora ayo mabi, akanatsinda murazi yuko ijejwe gukurikirana ibibazo bikuru bijanye no gutosekaza akazi na muntu, cane cane bifatiye ku nzego tuvuge urwego rw'ubutungane muri ico gihugu udashobora gukurikirana jangwe bibagora, kandi ngaha mu Burundi niko bimeze. Kuvamwo rero ntaco vyungura iki gihugu kuko amaso azoguma akurikirana ivyo bakora. Ari naco gituma jewe mvuga nti uko gufata iyo ngingo no kwiteza utunyoni, kuko intandaro ni ngaha anya mu gihugu. Dukeneye rero abayobozi beza, abayobozi bakunda abarundi nabo bakabakunda. Dukeneye abayobozi bakunda abahutu, bakunda abatutsi, bakunda abatwa b'abarundi, kandi bagakora ibikenewe byose kugira ngo Barundi bashobore kwiteza imbere. Nivyo twese dusaba kandi nivyo dusaba leta. Kuburyo rero ingaruka yindi ihari nuko uko guca bihutira kuvamwo kubera yuko bariko barabarega ibi na biriya, kandi hari ibimenyetso vyerekana ko ari byo, nkuko vyashikirijwe mu nama yageze igihe ifata iyo ngingo. Bica bigaragara cane cane imbere y'amakungu n'abarundi ko ivyo bariko barabarega ari byo. Ahubwo umuntu nimba abona yuko bamurenganya no kwicara agategura ukugene yiregura, akagisha inama abarundi ingingo twofata kugira ngo ivyo birego biveho. Nayo ubundi bitabaye ivyo, amakungu azobandanya yemeza yuko ivyo bintu vyabaye.